Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira amakuru tubashikiriza kuri uno wa 13 gitugutu aza kuba hanini ahagaze ku kwibuka imyaka 60 irangiye waharaniye intahe yo kwikukira ku Burundi agandaguwe ibirori nyamukuru byo kwibuka Rudoviko rwa Gasore vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Wasomye misa akaba yasavye indongozi guharanira ubutungane gutyo ngo bagendere iragirya rwa Gasore. Nayo muhinga mu vyakahise Mire Mworoha abona ko abarundi bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gutsimbataza iyo ntahe yo kwikukira. Turakubitira no mu makungu aho mu gihugu c'Uburusiya abantu bashika igihumbi aribo bapfuye ku munsi umwe kuri wa kabiri kubera ikiza ca COVID-19. Mukanya ni inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa imyaka 60 irarangiye mu Burundi hagandaguwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Ibirori vyo kwibuka iyo ncungu yaharaniye intahe yo kwikukira vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye kuri Katedrale Regina Mundi. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Ahon Nduwayesu. Afatiye mu gitabo c'abami igice ca mbere, Patiri Fupi Felix yasomye imisa yitabwe n'indongozi zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ikaba ari nayo yatanguye ibikorwa vyo kwibuka imyaka 60 iheze hagandaguwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Yasavye abarongozi bose ko amabanga bahawe atobabera umutego ahubwo ko boba abarangwa n'ubutungane. Aha muri iki gisomo naco twumvise Paulo Mweranda acahindukirira rero abakristo nabo abantu mwebwe nka mwebwe mu samabanga komeye igihugu iyo ubonye igicaro urimwo kirashaka kukubera n'umutego no kuhagabira ukibwira ngo ndakomeye kubera ubu numengo urashaka gucira urubanza abandi bigaca bifata Imana irakubona irakurindiriye gusa ntikurindiriye ngo igutege imitego iguhaye umwanya kugira ngo wigarure hakiri kare nihagera wewe uzohanwa kabiri kuko warakengereye ikigongwe c'Imana. Umwe mu bahurikiye mw'ishirahamwe ry'abaganwa mu Burundi arashimangira ibyo byashikirijwe mu nyigisho za Patiri Felix Fupi narijya biri muri bimwe mu byo umuganwa Rudoviko rwa Gasore yaharanira. Ubutungane burya niyo nkingi ya byose, atabutungane hononekara byinshi. Umuntu muto adatunganirijwe, umukuru ngo atunganirizwe n'igihugu ntigihaza ngo gitere imbere. Nyaza ko muri cyane mu bintu buhagarara ko by'ubutungane wishimbere cyane kuko ni nkingi y'iterambere, inkingi y'ubumwe. Tunyuma y'imyaka 60 ashengeye ico twobwira abarundi nuko bogerageza bakaguma bafatanye mu nda ntibacanemwo kugira ubahirize ingendo n'intaye kwikukira barondereye akongera kahasiga ubuzima uko bitabaye uko tuzatwerekanya ko tutigeze twumva inyigisho ziwe n'impanuro ziwe. Kwibuka Rudoviko rwa Gasore byarangijwe no gushira ingori z'amashugwe ahari ntatemwa yewe ku musozi wa Vugizo uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi n'imigambwe itandukanye hamwe no kumviriza ijambo ryashikirijwe n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Tugarutse ku vyavugiwe muri iyo nkuka y'imisa, Patiri Fupi yasavye indongozi ko zogendera ubutungane gutyo ngo zizoba ziriko zirakurikiza iragirya uwo yarondeye intahe yo kwikukira ku Burundi. Uyu munsi turiko turibuka uyu muganwa Rudoviko rwa Gasore. Ngiki kintu Imana ibasaba, ngiki kintu Yezu abasaba, kuba abantu b'intungane. Tuvuze ko twashize Imana imbere, ntimuze mugendere hejuru muzirikana icari cyo gushira Imana imbere. Umuntu akabintungane ubwo n'urundi rugendo. Ntege umuntu aza kuvuga ngo tugwanye abantu urumogi
n'abarunwa. Ntuvuge rero ngo iki iyo ndakigwanije nawe uri kuragikora winyegeje. Hari urugamba rwo kurwanya igiturire. Umuntu agaca agenda akavuga ati umukuru w'igihugu yavuze yuko nawe agacaja ko ati hariya agakara neza, kumbe nawe mu biro iwe aracakira imbona nkubone umuhamagaro wo guhinduka, wo kuba bashasha, wo kuba abantu vy'ukuri bamenye Yezu Kristo. Igihugu coronka abantu bidegemvya, coronka abantu b'intungane, cokira. Rwagasore nico yerekanye umuntu agwana atarondera inyungu, mugabo arondera ineza y'igihugu cose. Tukivuga ibijanye no kwibuka uwo yarondeye intahe yo kwikukira ku Burundi, ngo hari abagomba gukurikiza iragi yasize ariko imvugo ntijane n'ingiro. Niko umuhinga mu vya kahise Emile Mworoha abibona, akavuga yuko abarundi bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gutsimbataza iyo ntahe yo kwikukira. Nta uzokubwira yuko atifuza gukurikiza iragi rya Rwagasore. Ni ukuvuga guteza imbere intwaro rusange, guteza imbere igihugu, gushira mu gihugu ubutungane, bose baragomba kubikurikiza. Hari aho mugabo usanga imvugo itajanye n'ingiro. Twovuga rero yuko twoja hamwe kugira ngo twese dukurikize iryo ragi rya Rwagasore, ntiturivuge gusa mu majambo, tubishire mu ngiro, mu bikorwa, no kuja hamwe kugira ngo dusenyere ku mugozi umwe, kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Yarafise imigambi ubwa mbere yo guhabuza intahe yo kwikukira, bahavuye bamugandagura tutarayishikamwo. Mugabo ibikuru byari byakozwe, abashinga amateka bari batowe, kandi yari yamaze gushikiriza n'ivyiyumviro bikuru vyiwe byo guteza imbere Uburundi. Niho yazanana amakoperative. Urumva rero Rwagasore yarafise umugambi wo kwikukira ku Burundi, wo gukomeza intahe yo kwikukira, wo gukomeza ubutunzi, wo gukomeza uko Burundi bwo menyekana mu makungu, bukagira izina, kandi tugaheza rero abarundi bakaja hamwe kugira ngo bakorere iterambere ry'igihugu cyabo. Mugabo hariho ibitari bike, murabona harabaye indyane kuva mu nama nshingamateka, imwe bita Kazabaranka na Moronvia. Murabona na Rwagasore nawe nyene baramugandagura. Urumva ahonyi byari ibintu byasubiza inyuma Uburundi. Mugabo harabaye no mu nyuma nyene ubundi bwicanyi. Ariko rero twovuga yuko ivyo igihugu kiraca mu ngorane nyinshi mu buzima bwacu. Tworaba rero ibiriko byakozwe, tugaheza tukarondera ingene twokomeza iyo ntahe y'ukwikukira, tugakomeza n'ubumwe n'amahoro, ubumwe bw'abarundi n'amahoro, nuko n'urwaruka rwo kwijukira gukunda igihugu nk'uko Rwagasore yagikunze, takatubera akarorero. Tugaheza rero tukamufatirako kugira ngo dushobore kubaka igihugu cyacu. Mu guheraheza ano makuru tubabwire yavugwa mu gihugu c'Uburusiya, aho umurindi w'abantu bandura COVID-19 wasubiye kwiyongera cyane. Nk'uko bagenzi bacu bo mu kinyamakuru France 24 babivuga, abantu bashika ku gihumbi nibo bahitanywe n'uwo mugera ku munsi wa kabiri. Abanyagihugu ngo nta cizere bafise ku rucanco bariko bararonswa. Oben niyo nkuru. Mu mabarabara imodoka za rusehabaniha zitwaye indembe ziguma zicanacanako. Uyu muganga agira ati, aha tunyarukanye umugwayi ategerezwa kwinjizwa ibitaro kuko aremvye cyane.
mu vyumba vy'ibi bitaro huzuye indembe zifise umugera wa COVID-19. Urongoye ivyo bitaro avuga ati abantu ntibahimirijwe mu buryo bukwiriye ku bubi bw'uyu mugera. Abandanya agira ati iyo bafashwe bibaza ko ari akagwara gasanzwe gaciye mu bihimba vy'ihemero bagasongwa no kubanza kwiha imiti batabajije muganga. Haraheze iminsi mike uburere nka bwose buvugwamwo ibitigiri vy'abandura biyongera. Nayo kuri uyu wa kabiri abantu bashika 1000 bo barahitanywe n'uwo mugera mu gihugu cose c'Uburusiya. Ivyo bitigiri bubaye ubwa mbere bishika kuva uwo mugera wibonekejeyo. Uburongozi bw'igihugu c'Uburusiya bubona ko biriko biva ku bice bito cane vy'abantu biteje urukingo, ibice gusa bishika kuri 30%. Imbere y'abashinga amateka, Vladimir Putin yavuze ko bagiye gushiramwo akariro mu guhimiriza abantu ngo bicandagishe. Kubwiwe urukingo ngo rurafasha ko abantu bataremba cane. Ibitigiri bitangwa muri ico gihugu vyerekana ko abantu 217 aribo bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Ariko ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro co kivuga ko ivyo bitigira ari bito cane, ahubwo kikavuga ko ica kabiri c'abo bantu aribo bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Nayo abahinga bigenga bo bakavuga ko abantu barenga umuriyoni aribo bamaze guhitanwa n'uwo mugera wa COVID-19. Arakoze mugenzi wacu Oben niyo nkuru, bakoze n'abagenzi bacu badufashije gutorokanya ano makuru mu Kirundi. Ni hano ayo kuri uno wa 13 gitugutu aciye arangirira. Mwumvise hanini mwakurikiye ko yaragizwe no kwibuka imyaka 60 irangiye incungu y'ukwikukira ku Burundi. Rudoviko rwa Gasore iheze agandaguwe. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye, tubifurije kugira ibihe vyiza na television Isanganiro.